Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe ngo ahejeje gusenga, hanyuma ngo baramwegera baramubwira ngo mwigisha twigishe gusenga nkuko Yohana nawe yigishije abigishwa biwe gusenga. Hanyuma Yesu arababwira ngo nimwasenga ngo muravuga ngo data izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze. Yababwiye mu ncamake uko umuntu akwiye gusenga, yababwiye ivyankenerwa byose, ambabwiye ngo data izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze. Yashaka kubabwira ngo igihe cyose musenze ikintu cya mbere mubanze mwubaha Imana, mubanze muyihe icubahiro, mubanze muyishire hejuru. Imana ubwayo yumve yuko ishyizwe hejuru, tuyishire hejuru mu mitima yacu, kandi duhamagare ukubaho kw'Imana kuze kuganza aho tuba duherereye muri uwo mwanya wo gusenga mbere n'ibihe byose. Ijambo rigira kabiri arababwira ngo imisi yose uduhe ibyo kurya byayo. Nukuvuga ngo nimwasenga muzoze musaba ibibakwiriye, nimusabe amasitoke, nimusabe ivyo muziganya, ariko mwiteguye Uhoraho ku munsi uko bukeye uko bwije, pana kurondera ivyo turunda. Mu yandi majambo yashaka kubigisha ko bakwiye kwitega Imana ku munsi, barondera ivyo ku munsi, bayitege ku munsi, kuko tufise amasitoke wosanga tuvuga tuti biradukwiye, hama bukeye tugaca twiryamira tukisinzira, ntihagire n'uwibuka guhamagara Imana kubera avuga ngo ndafise ibinkwiye. Yesu we waca babwira ngo mwame musaba ibibakwiye ku munsi. Kigira gatatu arababwira ngo nimwasenga muze muvuge ngo uduharire ibyaha byacu kuko natwe duharira abatugiriye nabi. Mu gusenga tuze turibuka tubusaba imbabazi Imana iduharire ibyaha byacu, kandi natwe iduharire nkuko duharira, bisigura ngo tuba dukwiye kuja imbere y'Imana ubwacu twahariye kugira ngo nayo iduharire. Ikigira kanara ababwira ngo ntutujane mu bitwosha nabi. Mu yandi majambo nitwasenga dusabe Imana iturinde, ituzitirire, kuko tudashobora kuyishoboza twebwe ubwacu no kwirinda twebwe ubwacu, ariko Imana yo mwijuru niyo idushoboza, niyo iturinda. Ibinyene nivyo duca twagurirako, burya vyinshi usanga twasenze ibinyene ariko tukavyagurirako. Ariko nivyahereye aho Yesu yaciye ababwira nk'umugani, arababwira ngo ninde muri mwebwe afise inshuti yoza kuri we mwijoro ikamubwira ngo inshuti yanje nshikiwe n'umushitsi ndagomba umpe ivyo kumuzimana. Hanyuma uwo mushitsi ngo yomubwira ngo ndeka namaze kugara niryamiye kandi ndi kumwe n'abana banje. Hanyuma uwo muntu ngo aramugobera kugira ngo avyuka muhutwa z'Imana abashitsi biwe. Yesu arababwira ngo iyo nshuti yoreka kuvyugwa nuko ari inshuti, ariko kubera yamugobereye cyane ntiyoreka kuvyuka. Mbega wewe hari igihe ufata umwanya ukagobera Imana?